naho twari mu mwaramu nizere ko bitabacitse. Ejo kuwa ndwi mu kakaro 2024 niho abanonotsi indwi bagiye guserukira Burundi mu nkino za Jeux olympiques bafata indege baje Paris ahazobera izo nkino. Bari mu migwi itatu y'inkino, bane muri bo bazokwiruka, babiri bari mu nkino zo gusiganwa mu koga, uwundi umwe azokwitabira inkino zo kunagana judo. Harimo na Irishura Loïs Eliora asiganwa mu koga. Uyu rero aranditse amateka, agiye kuba umwigeme wa mbere muto aserukiye Burundi mu nkino olympiques afise imyaka 14 gusa. None wobuza amateka y'Abarundi mu nkino olympiques niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri Musi. Mwiriwe, ni David, nizere ko mumeze neza. Umunonotsi Venuste Niyongabo niwe Murundi umwe rudende amaze gutahukana umudari w'inzahabu mu Jeux olympiques. Hari mu 1996 ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ico gihe abanonotsi batandatu nibo bari baserukiye Burundi. Hambavu ya Venuste Niyongabo hari kandi na Charles Nkazamyampi imetero 800, Dieudonné Kwizera batazira muvuduka yirutse imetero 1500, Nizigama Aloïs aronka ikibanza ca kane mu metero 10,000, Patrick Nayisenga nawe yirutse marathon na Hatungimana Artemo ku metero 800. Uwo mwaka abakinyi b'abanonotsi biruka bonyene nibo bari baserukiye Burundi, kandi ryari rya mbere Burundi buserukirwa muri iryo higanwa mpuzankino ku rwego rw'isi. Ku myaka 15 gusa itarenga, kuri niwe munonotsi w'umwigeme wa mbere yahiganywe muri Jeux olympiques aho hari Sydney muri Australia mu mwaka wa 2000, akaba yirutse imetero 5000. Abigeme batatu nibo bamaze kuja muri Jeux olympiques nyinshi. Abo nabo ni kuri yiruka imetero 5000 muri marathon, yaserutse inshuro zitatu zose. Niho yari Sydney mu 2000, aseruki Londres mu 2012 ni Rio mu 2016 ntiyatanzwe. Uwundi ni Francine Niyonsaba, umurundi kazi wa mbere yazanye umudari w'ihiganwa mpuzankino ku rwego rw'isi Jeux olympiques mu gihugu. Amaze guserukana wenyene inshuro zitatu. I Londres mu 2012 niho yari, Rio mu 2016 ari naho yatwariye umudari w'ifeza mu kwiruka imetero 800, yongera kwitaba inkino za Olympiques zi Tokyo mu 2020. Esi w'amahoro asiganwa mu koga nawe nyene yitavye inkino za Beijing mu 2008, asubira i Londres mu 2012 hamwe ni Rio mu 2016. Aho yaganira na magazine Jimbere, Venuste Niyongabo yamenyesheje ko inkino zo kwinonora imitsi mu Burundi zasubiye inyuma cyane, ngo nta kwitanga kw'abanonotsi kukiboneka nka kera. Ikindi ngo inyigisho z'ikarashishi mu mashuri ntizigihabwa ikibanza. Ikimuhimbara ngo nukubu n'izindi nkino atari kwiruka zishobora guserukira igihugu mu makungu, n'abigeme bagaserukirwa. Esi w'amahoro nawe avuga ko mu gisata c'abakenyezi zimwe mu ntambamye abakenyezi bakunda guhura ari ukubura amahiganwa ku rwego rw'igihugu n'akarere kugira bimenyereze. Ngo mu banonotsi babigeme ico kibazo cibonekeza cane gusumba. Yindi ngorane ku bakenyezi ngo nuko mu bakurikirana abanonotsi abenshi usanga ari abagabo. Akagira ati ntivyoroha kwisanzura ngo tubugurukire tubabwira ibibazo vy'ibanga bijanye n'ubuzima bwacu. Ivyo navyo ngo ni nkenerwa ku munonotsi. Ico rero kikaca kijana no kwitegura mu mutwe hamwe no kuja mu butinyanka nk'igihe bihuriranye nuko bari mu mahiganwa. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Bishasha muri basketball y'u Burundi. Inkino za championnat yo mu Burundi VBL zisigaye zica kuri Canal+. Ni kimwe mu migambi ya mbere uburongozi bushasha bwa Febabu bwashitse bushira mu ngiro. Izo nkino muzisanga kuri Buja Tv, imbonesha kure iri ku murongo wa 398 kuri Canal+. Ntihagira inkino zizosura kubacika ngo nuko mutashitse ku kibuga. Sense ngo igiye kuza irakurikiranira hafi imanza z'abamenyesha makuru kugira zinyaruke. Byashikirijwe na ambassadeur Esperance Ndayizeye agiye kurongora urwo rwego rushinzwe kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi. Hari kuwa kane uheze aho yabisikanya na ambassadeur Vestine Nahimana yahora ruramutswa.
ariko rero ngo sense ntizosubirira ubutungane mu guca izo manza, iyo ngo izoraba ko uburenganzira bw'umumenyesha makuru budahonyangwa. Muribuka tubabwira ivy'amatora y'abashinga amateka mu bumwe bwa Buraya. Ejo mu Faransa naho ivyari vyitezwe mu matora y'abashinga amateka sivyo vyabaye. Mu matora yabaye kuri uyu wa Mungu hari hitezwe ko hatsinda imigambwe ifise ivyiyumviro vyo gukumira bimukira abo bita extreme droite. Vyaheze hatsinze abafise ivyiyumviro bidakumira bimukira la gauche ku ntebe 180 ku majana 577. Abafise ivyiyumviro vyo hagati ari nabo President Macron akomokamwo baje ubwa kabiri n'intebe 158. Umushikiranganje wa mbere Gabriel Attal akaba yazindutse aratanga imihoho kuri uyu wa mbere mu gihe hagiye kujaho leta shasha. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubirejo.